Muy buenos días. Un mwaramutse saludo al misionero ntaje Miguel kuri Bermúdez missionnaire Marín. Miguel Bermúdez Que Dios lo Marín siga bendiciendo ese Imana yobandanya ko muhezagira grandemente. cane Y también ndetse al reverendo Jesús Barroyeta, na Revera el Jesus cual se Barojeta encuentra ari wari hoy uyu munsi reunido en akoraniye la congregación que mu pastorea el ikoraniro reverendo riyobowe na Miguel Revera Chávez Miguel Chavez allá en hariya Fe muri Feviva Valencia, Venezuela. Valencia Todos los Venezuela ministros, n'abakozi b'Imana bose hermanos y hermanas bene data reunidos n'abashiki bacu allá bakoraniye hoy hariya miércoles uyu munsi kuwa 26 de gatatu abril 26 z'ukwa de kane este año muno mwaka wa 2023. 2023 Hoy, conforme al uyu munsi calendario twisunze hebreo, ikirangaminsi c'abaheburayo el pueblo hebreo está ubwoko celebrando bw'Heburayo buriko burahimbaza la independencia del pueblo de ukwikukira Israel, kw'ihanga rya Isirayeli, lo cual fue un día 14 de mayo, ariho hari itariki pero 14 z'ukwa gatanu este año ariko cae el muno día de mwaka bihuriranye n'uyu 26 de munsi abril 26 z'ukwa kane de este año 2023, muno mwaka wa y están 2023 celebrando bariko barahimbaza rero 75 años, imyaka 75 lo cual es un año muy, pero ariyo muy importante ari wari umwaka ukomeye en kandi el ukomeye pueblo cyane hebreo y hagati en mu bwoko medio del bw'Heburayo programa ndetse divino. no mu mugambi w'Imana. Fue a los 75 años que Hari ku myaka le 75 apareció Elohim niho Elohimu a Abraham yiyereka Aburahamu y a Sara, hamwe na Sara, y es una fecha kandi ni muy itariki importante, ikomeye cyane y en el programa divino kandi mu mugambi grandes w'Imana cosas ibintu bikomeye cyane estarán cumpliéndose, bizoshitswa porque kuko todas las escrituras correspondientes ivyanditswe al tiempo byose bihwanye n'iki gihe ca nyuma final tienen que ser cumplidas bitegerezwa gushitswa en medio de la raza humana, bigashikirizwa mu biremwa abantu cane cane mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo a la etapa irihwanye n'ino ntambuko yahera ha cane hamwe n'igihe cibuye komeza ifuruka. en el Evangelio según San Juan, en Mu el butumwa bwiza bwa capítulo Yohana mu gice ca 16 verso 1 en adelante, umurongo wa mbere ukabandanya, esta escritura iki canditswe estuve en esta mañana meditando en ella, mwa kano gatondo nariko porque ndakizirikanako en una kuko parte donde él hariho igice aho le we habla a sus discípulos yariko abwira abiertamente ciertas abigishwa cosas, biwe ababwira ibintu runaka mu buryo bufoboye, nuko ellos le dijeron, nabo baramubwira ahora nos hablas claramente. bati ubuhu tubwiye ufoboye, ariko reka tuhasome Verso duhereye 16, ku ntango verso 1 del capítulo 16 del Evangelio mu gice de ca San Juan, dice, 16 umurongo wa mbere ukabandanya muri Yohana haravuga ngo os he hablado para que no tengáis ico mbabaririra confieso. ivyo ni ukugira ngo ntimuze Os mutsitazwe, expulsarán de las sinagogas, bazobaca mu y aún viene masinagogi ahora cuando cualquiera que os mate kandi igihe pensará que kigiye tengo kuza servicio a Dios. uzobica wese Y azogira harán ngo esto agiriye porque no Imana conocen al ikimazi, Padre, ni a kandi mí. ibyo bazobikora kuko batamenye data nanje ntibamenye. Para que cuando Icyo llegue la mbabaririye hora ivyo ni ukugira ngo igihe cavyo nicashika de que ya os muze muvyibuke lo ko había dicho. nanje nabibabwiye. Recuerden que él, Mwibuke cuando ko we estuvo igihe junto a los caminantes yari ari de kumwe n'abigishwa biwe Emawusi, él we les recordó yabibukije que ya lo había dicho antes. yuko yari yarabibabwiye, O sea, les volvió ni a ukuvuga ngo recordar yongeye lo que kubibutsa él mismo ivyo we les había ubwiwe dicho, yari que yababwiye Cristo había de padecer, ko Kristo que yategerezwa había de kubabazwa, ser tomado preso, ko yategerezwa gufatwa mpiri, y todas las cosas que iban a ocurrir con hamwe él, n'ibintu byose vyari kumubako ya les había profetizado, yari yabihanuye, yari yababwiye iba a ibizomubako, ser condenado, ko azocirirwa ku rubanza, iba a ser crucificado, ko yari kubambwa, o sea, iba a tener ko yari ni ukuvuga ngo esa etapa yari kugira ino ntambuko ser perseguido, tomado yo preso, gutotezwa, agafatwa ser mpiri, condenado y ser agacirirwa crucificado, urubanza, hanyuma akabambwa, iba a dar su vida, agatanga n'ubuzima bwiwe, hanyuma iba a estar hanyuma 3 días akamara iminsi 3, y luego
hanyuma iba a estar 3 días akamara iminsi 3 ausente atawuhari y yabuze. luego de 3 días Nyuma y'iminsi 3 naho de predicarle a los espíritus encarcelados iminsi 3 yo kubwira los cuales ubutumwa fueron desobedientes en el tiempo de Noé. impwemu zari ziboshwe zitari zumviye mu gihe ca Nowa. Murabe Estuvo predicándole yazibwiye ubutumwa izo mpwemu tanto a los que estaban allí encarcelados, baba O sea, abari bugaraniwe hariya, vean, ni ukuvuga por murabe 4000 años mu myaka ibihumbi 4 a todas esas personas, abo bantu bose todos los que pasaron abantu por este bose planeta Tierra, baciye ngaha ku no mumbe solo en el w'isi, tiempo de Noé, si gusa mu gihe ca Nowa, sino ahubwo por el tiempo mu desde gihe Adán hacia acá, guhera kuri por el Adamu tiempo de kugeza ubwo, Moisés también, ndetse no mu gihe ca Mose. Murabe todas esas personas abo bantu bose que en toda edad y dispensación bo mu bihe byose no mu biringo en byose la cual Dios se manifestó por medio de sus aho profetas, Imana yigaragaje biciye mu bavugishwa nayo, recibieron abo al bantu enviado de Dios batakiriye umusigwa w'Imana watumwe n'Imana, por causa de no conocer el tiempo de la aribo visitación kubwo de Dios en kutamenya cada edad y igihe cada dispensación, bagenderewemwo n'Imana muri buri gihe na buri kiringo, cuando terminaron sus días en este planeta Tierra, igihe barangiza iminsi yabo ngaha ku isi, al lugar donde pertenecían, bagiye mu kibanza cari a la carabagenewe quinta dimensión, mu buringanire bwa 5. y les predicó yababwiye ubutumwa rero, a ellos el apóstol ababwira Pedro, ubutumwa. dice, Petero esa aravuga parte de ico que gice les predicó a los espíritus ko yabwiye encarcelados ubutumwa que fueron impwemu zari desobedientes en el ziboshwe tiempo de Noé. abatari barumviye mu gihe ca Nowa. Rero Vean cómo murabe ingene fue un ministerio bwabaye ubukozi bwagiye hariya en la etapa mu tercera, ntambuko o sea, fue ya la tercera gatatu, etapa ni ukuvuga ngo de hari mu Jesús, gihe kwa gatatu kwa cual Yesu. lo vemos hari ibyo tubona mu gitabo ubugingo buri mu nzu y'imbohe no mu bindi bitabo no mu bundi butumwa, ariko nos habla de muri ese ubwo tiempo atubwira de la ico tercera gihe etapa de Jesús. c'ukugwa kwa gatatu kwa Yesu. Y luego Hanyuma pasó por el paraíso, yaciye aca muri paradizo. ya que todavía la sexta dimensión ubona ko no estaba. ico gihe uburinganire bwa gatandatu Pasa por el butari paraíso, bwahabe, también. yaciye aca muri paradizo. En el paraíso él No muri tuvo paradizo naho nyene un juicio fuerte. yarahajanye urubanza, kuko murabe Los que se levantaron con Jesús abazukanye na Yesu de el Antiguo Testamento bo mw'isezerano rya para kera poder resucitar, kugira ngo bashobore tuvieron kuzuka, que pasar vyabaye por ngombwa el mismo ko proceso que pasarán baca los que muri irya están nzira en la nyene sexta bazocamwo dimensión abari del mu Nuevo buringanire Testamento. bwa gatandatu bo Y si mw'isezerano ellos risha. entran, Kandi como les dijeron al hermano Branham, nibinjira tú entras, nk'uko nosotros babwiye entramos. mwenda Abraham ati niwinjira natwe Y ellos tuzokwinjirana. dijeron, y de seguro vas a nabo baramubwiye mu vy'ukuri Ahora el hermano William en el mensaje bazokwinjira. que rero envió uriya mu Sabina, butumwa bwitwa ngo después de ibanga predicar ry'uburongozi dice bw'Imana que yabuvugiye muri no sabía, Shiri, yavuze no yuko será ubwo resucitado, bitazogenda o sea, neza quedará ko allí atazozuka, no kuvuga ngo a azoguma ngaho la arindiriye segunda resurrección, umuzuko wa kabiri. lo cual en el mensaje y en el estudio bíblico Ivyo mu butumwa mu nyigisho za Bibiliya de las dimensiones, ziba havuga ku ibanga ry'uburinganire, ndibaza yuko hari ivyigwa bibiri ahí se habló aho ciertas cosas más claramente, twaravuze y ibintu bimwe bimwe mu buryo bufoboye. todo eso. Ivyo vyose Ahora vean rero murabe cómo él en esos 3 días ingene we mw'iyo minsi 3 hizo una labor yakoze igikorwa la cual no podía pasar arico de 3 días kitashobora kurenza iminsi para que se 3 cumpliera kugira ngo hashitswe ese salmo ino de zaburi David ya Dawidi que no permitiría ko que su santo atazokwemerera ko abasigwa biwe, ni kuvuga ngo o sea, abera biwe ntazobemerera ko babora, ni kuvuga de ngo las 72 horas, ntabwo bari kurenza amasaha 72, ntabwo yari kurenza amasaha 72 empieza a descomponerse. ariyo umubiri uba utanguye kubora. Y ese trabajo y labor Kandi kino gikorwa nono murimo del yakoze cumplimiento de la primera venida del ugushitswa Señor, kukuza kwa mbere k'umwami, lo cual fue en su etapa, ariho hari mu ntambuko yiwe igice kigira 3, vean, corresponde murabe bihuye a esos 3 días que estuvo allí n'irya minsi 3 yari hariya ariko arakora ico gikorwa en otra dimensión mu bundi buringanire, fuera de esta dimensión terrenal. hanze y'uburinganire bwo ku isi. Y le tomó Kandi
vyamutwaye iminsi 3. O sea que ni ukuvuga ko en el tiempo final, mu gihe ca nyuma bajo los ministerios de Moisés mu bukozi bwa Mose na Eliya mu byahishije 11 estará repitiéndose hazokwisubiramwo eso ivyo y corresponde kandi a la bihuye tercera etapa no gukuha kwa en gatatu donde habrá un ministerio aho hazoba ubukozi que estará buzoba cumpliendo buriko esa burashitsa iki que gice cumplió Jesús iki Yesu yashikije antes de imbere resucitar. y'ukuzuka. O sea, será ni ukuvuga ngo un tiempo azoba ari en igihe donde aho correrá paralelo a la hazoba primera venida del Señor. nk'ivyabaye mu kuza kwa mbere En k'umwami. la página 119 ku rupapuro del rw'ijana na libro cumi de n'icenda Citas, mu gitabo en c'imirongo el párrafo ku gace 58, ka 10:58 nos dice que será aratubwira paralelo yuko en todo. bizoba bisa O vyose. sea, no puede ni pasar ukuvuga ngo esa etapa del ministerio iyo de ntambuko Jesús y'ubukozi bwa predicándole Yesu ababwira ubutumwa a esos ababwira espíritus, ubutumwa izo no mpwemu puede pasar ntiyashobora kurenza de 3 días. iminsi Ahora, 3. ubu naho murabe si la quinta dimensión nimba uburinganire bwa gatanu va a estar buzoba buri abierta en buzoba la tierra, bwuguruye ku isi y dice en la 10:57 kandi yaravuze que la ku tercera 10:57 etapa yaravuze es yuko para la ubwa novia, gatatu es para la kwari fatua, y para los uk'umugeni perdidos. inkumi z'ibijuju n'abazimiye. murabe Como la quinta dimensión va a estar abierta en la tierra, ingene uburinganire bwa gatanu ese buzokwiyugurura ku ministerio se va a isi cumplir ubwo bukozi tanto buzoshitsa en esa etapa, haba en muri iyo donde él va a ntambuko estar. aho we esos 3 días azoba ausentes, azobura iyo minsi 3 para los que fueron desobedientes en todas las edades de aje la iglesia, ku bantu bose batumviye bo mu bihe byose by'ishengero uhereye ku ntumwa kugeza ubu. lo cual, o sea, desde el día de arivyo Pentecostés no kuvuga ngo hacia acá, uhereye ku munsi wa los Pentekote cuales kugeza ubu fueron desobedientes aribo en el tiempo de batumviye los apóstoles, mu gihe Pablo, c'intumwa Martin Paulo, Luther, Irene, Luther, Martin, Wesley, Colomba, y Luther, Reverendo Wesley Branham, na Revera William Branham. todos esos que están abo bose en la bari quinta dimensión, mu buringanire bwa gatanu él tendrá que ir we azotegerezwa kuja hariya y luego hanyuma pasar por acaca el paraíso muri paradizo y traerse luego aheze azane nyuma yo guca urubanza hariya a los que están azoca en azana la sexta dimensión. abari mu buringanire bwa gatandatu. Ahora, rero para poder kugira ngo predicarle a los ashobore perdidos kubwira del ubutumwa tiempo final, abazimiye bo muri iki gihe ca nyuma no se requerirá ntabwo bizokenerwa ko aja mu buringanire bwa gatanu hariya a predicarles porque kubabwira todavía ubutumwa kuko están vivos. baracari Y bazima como están vivos, kandi kubera ko y ari la quinta bazima dimensión se va a abrir, uburinganire bwa gatanu nabwo y se bukaba está abriendo buzokwiyugurura en esta dimensión terrenal, bukisuka ngaha ku pues, buringanire bwo ku isi. ahí nuko les rero estará aho también predicando azoba ariko arahababwirira ubutumwa ariko mensaje ababwira de juicio ubutumwa y no para bw'urubanza atari ubw'agakiza. y kandi él ha estado we yamye de etapa en etapa uva mu ntambo kuja mu yindi trayendo un mensaje azana mediante ubutumwa su mensajero, biciye mu ntumwa y entonces ziwe van juntando kandi de yamye cada ahamagara lugar yegeranya muri buri gihe de la iglesia a todos los c'ishengero escogidos abatoranijwe bose y los que han estado kandi escuchando abamye ese llamado bumva uwo muhamagaro y han recibido el mensaje bakakira de cada ubutumwa mensajero, bwa buri ntumwa. ellos nuko rero bobo luego de terminar sus días en nyuma este planeta yo Tierra, kurangiza iminsi yabo ngaha ku mumbe w'isi bari hariya mu buringanire bwa gatandatu barindiriye que él venga, barindiriye ko ajayo kuko yavuze yuko hariya barindiriye ni muri sale yo kurindiriramwo n'ahantu ho kurindirira donde no se trabaja, no se aho come, badakora batarya todo es byose n'amahoro umutekano akamwemwe ariko bari hariya esperando barindiriye por la venida del Señor, ukuza k'umwami para que kugira ngo aún ellos pasar por baba ese nabo juicio divino, bace mwa runo rubanza rw'Imana si salen bien, kugira ngo nivyagenda neza intumwa hamwe n'umugwi wayo bagaruke ku isi. que ya ocurriría eso en la resurrección ivyo bizoba de los dos olivos, mwizuka ry'imyera ibiri Apocalipsis 11, mu byaje 11 lo cual ocurre arivyo biba imbere de comenzar yuko hatangura la segunda parte de la igice semana ca kabiri número 70 c'iyinga de la rya profecía de 70 Daniel, o cyo sea, mu buvugishwa bwa desde los Daniyeli años no kuvuga ngo medio. imbere y'imyaka 3 n'igice Eso es lo que estará ocurriendo. ivyo nivyo bizoba biriko biraba kandi A ocurrir
hazokongera kuba ya majambo nyene ya Yesu ariyo azovuga ati nta numwe anya ku buzima ndabutanga mbyigombeye nkongera nkabwisubiza. Rero murabe twari twagarukirije ngaha ku murongo wa 4 mu gice cya 16 muri Yohana haravuga ngo kongera dusubire mu murongo wa 4 ico mbabaririye ivyo no kugira ngo igihe cavyo nicashika muze mwibuke ko nanje nabibabwiye. Uhereye ubwa mbere sinari bwabibabwire kuko nari nkiri kumwe namwe, none ngira ngende kuwantumye, kandi nta numwe muri mwebwe arusha mbaza atuja hehe. Ariko kuko mbabariye ivyo umubabaro waciye wuzura mu mitima yanyu, ariko jewe nababwira ukuri ikizogira ico kibamarira nuko jewe ngenda, kuko nintagenda umwitsa ntazoza kuri mwebwe, ariko ninagenda nzomubarungikira. Murabona Yesu yategerezwa kugenda, yategerezwa kuva hagati mu bigishwa biwe, hagati mu bwoko bw'Eheburayo, kugira ngo mpwemu yera umwitsa aze ku munsi wa Pantekoti. Kandi hariya ishengero ritanguranye n'abantu 120 baheze baronke mpwemu yera, baronke ukuvuka bwa kabiri, abantu bose begukira umubiri w'ibanga wa Kristo uva mu gihugu mu kindi, abari guhamagarwa bakegeranwa n'intumwa, nuko bagaheza bakaronka umubatizo wa mpwemu yera, umushuzo. Kandi ku munsi wa nyuma naho hari isezerano ry'uko tuzoronka imigabane 2, no kuvuga ngo igice dusigaje arico cyo gucungurwa kw'imibiri yacu, uguhindurwa umubiri uhoraho hawo bwiza, uwo yasezeraniye umwe wese muri twebwe. Kandi we azotegerezwa kugenda kugira ngo iryo sezerano rishitswe nk'uko byabaye, nk'uko hashikijwe isezerano ryo kuronka mpwemu yera. No kuvuga ngo byose murabe ingene buri sezerano ryose na buri ingero yose byose bigenda bisa n'ivyabaye mu kuza kwa mbere k'umwami. Hari atereza kugenda kugira ngo baronke umushuzo, aha naho azotereza kugenda kugira ngo ihanga ry'Imana bateje n'Imana abazoguma ari bazima kugira ngo baronke uguhindurwa igihe abapfuye bazozuka. Byose birafise urutonde mu mugambi w'Imana. Bana yakuvuga ku murongo wa 12 naringa ifise byinshi byo kubabwira, ariko ntimushobora kuvyihanganira ubu. Ariko uwo mpemu ukuri niyaza azobarongora abashitse kukuri kose, kuko atazovuga ivyo yigeneye, ariko ivyo azokumva byose nivyo azovuga, kandi azobamenyesha ibigira bize. Uwo azonshimagiza jewe, kuko azokwabira ku vyanje akabibamenyesha. Ivyo data afise byose ni ivyanje, co gitumye mvuga ntiyabira ku vyanje akabibamenyesha. Hasigaye igihe gito ntimwe mukimbona, maze hazoca ikindi gihe gito musubire kumbona, kuko ngiye kwa Data. Bamwe mu bigishwa biwe barabazanya bati, mbega ivyo atubwiye nibiki ngo hasigaye igihe gito ntimwe mukimbona, ngo maze hazoca ikindi gihe gito musubire kumbona, kandi ngo kuko nja kwa Data? Kandi bativyo atubwiye nibiki ngo igihe gito ntitumenye ico avuze ico arico. Yesu amenya ko bagomba kumubaza, arababaza. Urabona we yamenye icipfuzo c'abigishwa biwe co kumenya byinshi, co gutahura byinshi. no kuvuga ngo bari bazi ingene begera Yesu, kandi murabe atana babwiye ikintu na kimwe, atana babajije, bari bafise ikintu imbere muri bo cariko kiradudubiza. Bashaka gusaba Yesu ubwo bumenyi, ubwo bwenge, kuko impwemu mu bwenge bwabo no mu bugingo no mu mutima bariko baratakamba, basaba, babaza. No kuvuga ngo bari muri ico kirere kugira ngo bamenye ibindi bintu byinshi, batahure cyane ivyo yariko arababwira. Iyo bo aho kuba mw'ico kirere
iyo baza kuba bariko bariyumvira mu gihe yariko aravuga Yesu ariko aravuga ivyo bintu, iyo bo baza kuba bariko bariyumvira ati ni vyiza ntegerezwa kuboha urya mugozi hariya nahasize ingamiya zitagira amazi, ntegerezwa kuzishira amazi. Ivyo twaba turiko tubivuga muri ico gihe, ati ntegerezwa kuja kwiriba kurondera amazi make kuko umugore wanje ku mugoroba araza kunkorera capati n'ibindi tereka. Nuko bakaba bariko biyumvira ibintu vyo kw'isi, ubwenge bwabo batabuhanze ku bintu vyo mu buryo bw'impwemu. Mu gihe yari ngaho umusigwa w'Imana, yari ngaho ijambo ari we yari ngirakamaro cyane. No kuvuga yuko bo bariko bariyumvira kandi mu mitima yabo no mu bwenge bwabo bipfuza ibintu vy'Imana. Nico gituma suko umuntu atoha agaciro ibintu vyo kw'isi kuko ni ibintu zitezwa gukora, ariko iyo hariho ibintu vy'Imana nuko ivya mbere, kandi buri gihe turipfuza yuko Imana yoba iya mbere. Suko umuntu yofata ibintu akabiterera ngaho ngo bigende nk'uko bigenze. Oya, ivyo byose no kubishitsa no kubikora. Nk'igihe umwana afise imyaka ikwiye kugira ngo aje kw'ishuri, nuko rero umwitwariko w'abavyeyi no kumujana kuri college kw'ishuri kugira ngo yige, nuko yige azobe umuntu w'akamaro. Nuko bagaheza bagashitsa muri iyo ntambuko bategerezwa gushitsamwo abana bacu, hanyuma akabandanya yiga, hanyuma yava mw'ishuri ry'imyaka 4, nuko naho nyene akagira ihigwe ryo kwiga, akigira akazi keza, nuko bityo agaheza nawe akazoronka ingene yitaho umuryango wiwe. Ni kuvuga yuko ivyo byose muri ico gice naho nyene nta kuba umufana. Umuntu akavuga ati ahasigaye gato ngiye gukura abana mw'ishuri. Akarorero tuvuze kuri ico gice, ivyo si vyiza. No kureka igihe kikabandanya kigenda nk'uko gisanzwe kigenda mu buryo busanzwe. Ntidukwiye kuba abafana, ahubwo dukwiye kuba abanyakuri. Nk'uko Mwete Branham yavuga ati ejo habaye kunyakugwa canke uguhindurwa, ati azonsanga ndiko natera ibirayi. Ico nico cari igikorwa ciwe. No kuvuga murabe, imisi itereza kubandanya, ibintu bitereza kubandanya nk'uko bimeze. Ariko nashaka kuvuga muri iki gihe, iyo umuntu ariko yumva ijambo ry'Imana, umuntu arasaba Imana kugira ngo imukuremwo ivyiyumviro byose, hamwe n'ibintu byose bishobora kurogoya umuntu kugira ngo yakire ijambo, bityo abe ariko arahuzwa n'ubwo buringanire kugira ngo bityo Imana ishobore kubandanya ituzanira ijambo guhishurirwa, ubutumwa bududubiza biciye mu gikoresho cayo. Hariho umurongo hanyuma kumbure tuzowusoma, nawe utegekanije hano, aho we avuga igihe kimwe yuko bari mu kirere nk'iki, womenga abapasiteri cari gikora c'abapasiteri bariko barumviriza bateze amatwi cane. Aravuga ngo ntegerezwa kubandanya mvuga kuko bariko barankwega. Ni ibintu nk'ivyo nivyo yavuze. No kuvuga ngo ukwizera kurakwega, no kuvuga ngo kurakwega kugira ngo abandanye avuge. Ico kirere rero nk'ico nico barimwo muri ako kanya. Aha naho kubiboneka hari ico kirere nye naho Yesu yafashwe n'ivyo yaciye avuga kuri ivyo bintu, kandi Imana ishimwe kuri ababigishwa kuko murabe aha yaciye atangura kubasigurira ibintu vyinshi arivyo imbere gato tuza kuvuga. Arico gituma bace bavuga bati ubu ratubwiye afoboye, ariko vyategerezwa kuba bihuye niyo nyifato yabo yo gushaka cyane ivy'umugambi w'Imana. Haravuga ngo Yesu amenya ko bagomba kumubaza. Arababaza ndi ku murongo wa 19 mu gice ca 16. Arababaza ati mbega mubazanye carico ko mubariye nti hasigaye igihe gito nimwe mukimbona, ati maze hazoca ikindi gihe gito musubire kumbona. Nukuri ndababwire mweho muzorira muboroge. Aha yaratanguye rero guhanura. Murabe
ariko ab'isi bo bazonezerwa. Rero ibi bitwibutsa icanditswe cyo mu Byeshuwe 11 kuri 13 na 14, aho murabona yuko ngaho bari ko baranungikanira amashimwe abo mu isi bari bahimbawe banezerewe kubw'ivyo bakoze, ivyo bakora imyera y'ibiri. Murabe ivyo nyene birisubiramwe, no kuvuga ngo byose birasa. Aravuga ngo ariko ab'isi bo bazonezerwa, mweho muzobabara, ariko umubaro wanyu uzocika umunezero. Umugore yaramutswe aja mu mubaro kuko igihe ciwe kigeze. Umugore yaramutswe aja mu mubaro kuko igihe ciwe kigeze, ariko iyo umwana amaze kuvuka ntaba acibuka kugorwa kwiwe, kuko anezerejwe nuko umuntu avutse mu isi. Niko namwe muri mu mubabaro, ariko nzosubira kubabona, kandi imitima yanyu izonezerwa. Umunezero wanyu nta n'umwe azowubanyaga. Kuri uwo munsi nta na kimwe muzombaza. Nukuri ndababwire, nihagira murabe byose, ntareka aravuga ngo ibintu bimwe bimwe, avuze ngo byose nihagira ico musaba data cose azokibaha mu izina ryanje. Kugeza ubu ntaco mwasabye mu izina ryanje, musabe muzohabwa, ngo umunezero wanyu wuzuzwe. Murabe, no gusaba kugira ngo no munezero kano kamwemwe kazoza, aho mu butumwa mu gitabo c'Impatanijwe yavuze yuko hazoza umunsi w'umunezero n'akamwemwe, kandi imbere yaho yari yavuze ngo hazoza nyamugigima, isi itangure kunyiganyiga cane gose. Hanyuma cavuga ngo uwo munsi w'umunezero niwagera n'akamwemwe, muraba kuko hazomuzuko hamwe no guhindurwa kw'imibiri yacu. No kuvuga ngo aho murabe impinduka, ko umubabaro uzohinduka umunezero. Yavuze ngo kugeza ubu ntaco mwasavye mu izina ryanje, musabe muzohabwa, ngo umunezero wanyu wuzuzwe. Ubu ndi ku murongo wa 45 rero. Ivyo bibabwiriye mu migani, ariko igihe kizoza aho ntazoba nkivuganira namwe mu migani, ahubwo nkazobabarira ivya data mbifoboye. Murabe, mu gihe ubwo Mwendata Branham yarahari, hariho ibintu byinshi yategerezwa kunuma. Nk'akaroro nk'igihe yavuga ngo nimwashobora gusoma ka gatabo kanje, avuga ngo hagarara ntubandanye, ndetse n'igihe marayika yamubwira ngo ibintu uzubibwire n'umuntu n'umwe, ndetse n'igihe Mwendata mukundwa William Santiago yarahari. Inshuro nyinshi igihe yaba ariko aratuzanira ubutumwa, we yaratubwira ibintu byinshi, akatubwira ngo ibi reka tubyihoze, ati ibi bindi reka tubyihoze ntitubikoreko, ati ibi ntiharagera ko tubivuga, kuko ryari iribanga ry'ikimatanije c'indwi, ariryo atashobora kuvuga afoboye muri ico gihe. Vyari ibintu vyari bifise igihe cyo kugira ngo bihishurwe, bimenyekanishwe, arivyo ivyo bizozana mu batorejwe n'Imana, bizobaho kwizera ko kwimuga, kwizera ko kunyakugwa. Ntabwo byari gushobora kuvugwa imbere y'igihe ngo havuga kuri ibi bintu byose. No kuvuga ngo ukwizera kwari guca kuduzwa, ukwizera kwari kuduzwa muri iki gihe, apana atari mu gihe, reka tuvuge ngo nko mu gihe ca Paulo, canke mu gihe c'intumwa zitandukanye, canke mu gihe ca Mwendata Branham, ndetse no mu gihe ca Mwendata William. Ni muri iki gihe gusa. Birabandanya kuvuga ngo umurongo wa 46 mu gice ca 16, kuri uwo munsi muzosaba mu izina ryanje, kandi simbabwira ngo nzobasabira data, kuko data nawe ubwiwe abakunda, kuko mwankunze kandi mwizeye ko naturutse ku Mana, navuye kwa data nza mu isi. Ikindi
isi ndiko ndayivamwo nje kwa data. Abigishwa biwe baravuga bati ubuho urabifoboye, nta mugani uduciriye, ubuho tumenye kuzi vyose, kandi ko ku bwawe utarinda ko hagira ukubaza. Nico gituma twizeye ko waturutse ku Mana. Yesu arabishura ati, mbega noneho murizeye? Igihe kigira kize bere kirashitse, aho muhava musabagira umuntu wese aje mu vyiwe, mu nteje nyene, ariko si ndije nyene, kuko data ari kumwe nanje. Ivyo bibabwiye kugira ngo mugire amahoro muri jewe. Mw'isi muri n'amarushwa, ariko nimuhumure, jewe naranesheje isi. Rero murabe ingene nyuma y'iki gice cya 16 Yesu yaciye atangura gusenga, asengera abigishwa biwe. Aho remwe murazi iri sengesho rikomeye cyane yasenze ngaho, kandi bimwe mu byipfuzo yasabye ngaho, yasabye Imana nuko yobarindira mw'isi, kuko hari kuza igihe kigoye. Hari navyo muri iki gihe ca nyuma vyitwa ugupyondwa, vyiswe ugupyondwa na Revera William Branham. Yatubwiye yuko hazoza igihe c'ugupyondwa, ndetse na mwidata William, kandi we ngaho yababwiye muri iryo sengesho yasenze ko yobarindira mw'isi, kuko bo batari ab'isi. Kandi yababwiye kandi vyongeye muri iryo sengesho, yabwiye data ko yobeza. No kuvuga ngo ibintu vyishiwe ngaho muri iryo sengesho yarabisavye data, kandi murabe ingene ivyo byose vyashikijwe urudome ku rundi, n'ingene hanyuma ku munsi wa Pantekoti ingene barose isezerano iryo we yari yarababwiye yuko niyagenda ko bazoca baronka umubatizo wa Mpwemu Yera, uwo mwitsa. Rero murabe namwe ingene vyose bigenda bisa, ugushitswa kukuza kwa mbere ku mwami hamwe no gushitswa kukuza kwa kabiri ku mwami, ukuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, kuko umwana w'umuntu azana n'abamarayika biwe, nuko azoheza agerera umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Turiko tuba mu gihe aho amasezerano yose ya Mesiya aho ariko arashitswa, kandi icanuzwa cose gitereza gushitswa muri iki gihe. Ibisigaye bitarashitswa, twebwe tukiri mwene mubiri yo ngaha ku isi, hamwe n'ibizoshitswa turi mu mubiri musha muri irya misi iri hagati ya 30 na 40, navyo nyene bizoshitswa. N'ibizoshitswa mu gihe c'umazima bw'umwagazi w'intama, navyo nyene hamwe n'intangamarara y'ikimpumbi nyuma y'imyaka 3 n'igice y'akabaro gakomeye, aho mu ntango muri ako gace kari ngaho, ndetse no mu nganje y'imyaka 1000. Ibyo byose bizoshitswa muri ico gihe, ubwo buri canditswe cose kizotegerezwa gushitswa neza neza. Nuko rero muri kino kiyago kigufi icyo twagize muri kano kanya, ubona ko bari bazavye ngo ndabarungikire intasho bene data bakoraniye hariya mwakire gikorane cyo rwego rw'igihugu muri Valencia, Venezuela, ndetse no mu bibanza bitandukanye byo muri Mexique, naho nyene bakoranye, hamwe n'ahantu hatandukanye muri Amerika Latine no ku isi yose, ahantu hose bakoranye. Ndabarungikira ijambo ry'intasho mwese, kandi mwibuke yuko turiko tuba mu gihe ubwo n'amasezerano yose aho azoshitswa, kandi ayariko arashitswa
nayo nyene kandi twebwe ico dutegerezwa gukora ni ukuba turiko turaraba tubona mu vyanditswe ibitwerekeye ku bwoko bw'Abaheburayo naho byose biriko biragenda neza kandi biriko birihuta cane nk'uko nababwiye uyu munsi bahimbaza imyaka 75 ni ukuvuga yuko ni ukuvuga ko bazobona ingene Imana igenda irakora muri bo ariko mwibuke yuko ubwa mbere ibanza gukorana n'ishengero ryitegura kunyakugwa aho niho rero nabo bazoyibonera bazohabonera Imana iriko yigaragariza mu ishengero ryayo iriko irakora inashitsa amasezerano ya Mesiya ajanye no kuza kwa kabiri kuri jewe ryari higwa hamwe n'umugisha gushobora kurungika iri jambo ry'intasho kuri mwebwe mwese ngaho aho mukoraniye hamwe na Revera Hesu Barojeta ndetse n'abandi bose bari mu bihugu bitandukanye aho bakoraniye hamwe. Imana bahezagire, Imana barinde mwese, kandi twamaze kubona ko icigwa twita kino kiyago arico muri iki cyanditswe cyo mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 16 hatwigisha ibintu byinshi cyane. Mu bintu byose Yesu yariko yereka abigishwa biwe ari byo yariko arababwira ibintu byose bizoba ku mwana w'umuntu mu kuza kwe kwa mbere. Ese Imana yabazagira, Imana ikabarinda mwese, kandi vuba Imana ishitse hagati mu ishengero umuzuko hamwe no guhindurwa kw'imibiri yacu. Nyuma y'iminsi hagati ya 30 na 40 naho tuje mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Ese Imana yobahezagira kandi Imana ikabarinda mwese.